Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze naba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracyariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyari ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe. Haracyari ivyizigiro ko wagera ku vy'abandi bagezeho, utarapfa ni wihebure. Haracyari ivyizigiro ko wavyara, ukonsa, ugaheka nk'abandi. Haracyari ivyizigiro kajya kazi ko wakabona, ko rujya rugendo rwacamwo. Imana iguha umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo ca mbere c'Ingoma, ibice 4 umurongo waho wa 9 n'uwa 10. Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze nti ndamushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati coma ukampa umugisha, ukungura urubibe rwanje, kuboko kwawe ukagenda kundamira, ukandinda ivyago singogwe. Nuko Imana imuha ivyo yasavye. Imana ishimwe cyane. Ijambo tugiye kuganira riravuga ngo ni gute no kwagurirwa imbibe, canke ni gute no kwagura imbibe zanje. Imana idutabare cyane. Uyu mugabo yitwa Yabesi, birivuga ngo yari yavutse ku muvyeyi, gihe umuvyeyi yamuvyaraga yararushe cyane, amaze kuba arushe, none ukuntu yari yamugoye, none yacamwita Yabesi. Yabesi ryo zina rye ryasobanurwaga umuruho, ryasobanurwaga ivyago, ryasobanurwaga ibibazo. Yabesi arakubitika hirya no hino, nta kintu atakoze, buri kintu cyose yakoraga ntabwo kigera gitera imbere, buri kintu cyose yagerageza gukora vyarankaga. Yabesi hari n'abamugiriye inama kumbure ati ko ibintu biriko biranka rabuje ku mupfumu. Yabesi bishoboka ko naho nyene yagiyeyo, ariko nta butabazi yasanzeyo. Birashoboka ko hari abandi bantu bamwigishije ubundi buryo yakoramwo, nabwo arabugerageza. Yabesi nubundi yisanga handi nyene, nta kintu yakora ngo kije imbere. Abandi barateraga imbere, abo yarushaga imyaka akabarusha n'ubwenge, batera imbere cyane kumurusha. Yabesi noneho aricara yibaza ikibazo kihari icari cyo. Bishoboka ko Yabesi yarondeye abantu nkuko nawe uhuye n'ikibazo urondera abantu. Mbega uhuye n'ikibazo urondera nde? Nashaka kubwira ngo nta wundi muntu afite inyishu ubuzima bwawe uretse Imana yo mwijuru. Mu gihe cy'ibibazo cawe jya uhamagara Imana imbere y'uko urondera abantu. Nivyo ivyo dukeneye Imana yabisize mu bantu, ariko ntukizigira abantu, niko biri tubwira. Kandi ntukarondera abantu mu gishingo c'Imana, ahubwo rondera Imana, kuko ari itekeye inyishu z'ubuzima bwawe. Niyizamenya abo yokoriyantako bohinduka inyishu y'ubuzima bwawe. Hari igihe turondera abantu bakadukomeretsa, bakaduha imigongo. Hari igihe turondera abantu tugasanga nabo bafite ibibazo birengeye ivyacu. Imana idutabare cyane. Yabesi yari mu bibazo bikomeye, atawundi muntu yashobora kumutahura. Ikintu cambere rero wakora kugira ngo wagure urubibe rwawe nkuko Yabesi nawe yakoze, yamanjije kwiyumvira. Ikintu cambere no kwimenya wewe uwuriwe, kwimenya kwanza, kumenya situation urimwo. Yabesi amenya situation arimwo. Yabesi amenya ko ari ukundi kuboko kuri hejuru y'ubuzima bwe gutagaragara, kuriko kuratuma ibintu vye biriko vyangirika. Sinzi ukuboko kuri nyuma yawe, bishoboka ko ari ukuboko kwa Karonda, bishoboka ko ari ukuboko kumatanye n'izina bakwise. Ubwo kuboko gukaba kuriko gutuma ibintu vyawe bitavasa. Bishoboka ko ari imiti bashize ku kibanza cawe, bishoboka ko inyenyeri yawe yatwawe, bishoboka ko wiswe irindi zina. Wewe ushobora kuba ufite izina ryiza, kumbe mwisi impemu bararicafuje. Yabesi amenya situation arimwo, amenya ko ari ukundi kuboko kuri hejuru ye. Niyo mpamvu mu gutakambira Imana yasabye Imana ku kuboko kwayo ko muramira. Yabesi aza kumenya kandi ko ari akarimbi kari ku buzima bwe, ko ari ibintu atogeramo atoshikamwo. Yabesi ivyo arabimenya ko ari akarimbi, ko hari umupaka adashobora kurenga. Yashiriweho n'abantu, yashiriweho na Satani, yashiriweho n'abadayimoni.
birashoboka nawe hari umupaka bagushiriyeho, hari akarimbi bagushingiye ngo nturenga, ngo ntuje hariya, ntugere hariya. Hari imipaka bashize ku buzima bwawe, ariko najye kubwira ngo Imana ije kwagura urubibe rwawe nkuko yaguriye Yabesi, niko Imana ije kwagurira ubuzima bwawe. Hari abavuze ngo ntuzarongogwa, ariko Imana igiye gutuma urongogwa. Hari abavuze ngo ntuzavyara, Imana igiye gutuma uvyara. Hari abavuze ngo ntuzabarengana umupaka, Imana igiye gutuma urenga umupaka. Hari abavuze ngo nta kazi uzabona, Imana igiye gukingura umuryango w'akazi. Hari abavuze ngo ntuzabaterana imbere, ariko Imana igiye gutuma utera imbere. Nehemiya aravuga ngo Imana yo mu ijuru niyo izatuma bikunda. Ntabwo ari amashure wize, ntabwo ari umuryango ukomokamwo, ntabwo ari ivyo ukora bizatuma vyemera, ariko Imana yo mu ijuru niyo izatuma bikunda, niyo izatuma ugera kuri za nzozi zawe, niyo izatuma ugera ku mugisha wawe. Imana ihabwa icubahiro. ngo maze Yabesi akora ikintu kigira kabiri, ari naco nanje nari nje kukubwira. Icya kabiri nawe wakora nuko watakambira Imana, yatakambira Imana muri ivyo bihe uri kurabamwo. Tabaza Imana, senga Imana. Ugiye gusoma neza Nehemiya birivuga ngo amenya ko uruzitiro rw'iwabo rwasenyutse. Nehemiya amenya ko atabushobozi afite bwo gushobora kongera kubaka urwo ruzitiro, ngo maze atakambira Imana, ngo maze asaba ikiganza cyiza cy'Imana ngo kiba hejuru ye. Ngo ageze imbere y'umwami amusaba ibintu by'agaciro, umwami arabimuha, ngo atari kubera bazinanye, ngo abiheshejwe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari ku buzima bwe. Reka Imana igushireho ikiganza cyayo cyiza kiguheshe kwemegwa. Reka Imana irambura ukuboko kwayo hejuru ya business yawe, hejuru y'isozozi zawe. Reka Imana iterura ubuzima bwawe, iburenganye imipaka, iburenganye imisozi yari ihagaze imbere yawe. Reka Imana ihaguruke igwanya abanzi b'ubuzima bwawe. Reka Imana ikureho inzitizi zose n'amablokaje, iguheshe kwemegwa. Imana iguheshe vya bindi wari warabuze, bimwe wimwe n'abantu, bimwe abantu bataguhaye, bimwe imiryango itaguhaye. Hari ukuboko gutagaragara kugiye kubiguhesha. Imana ishimye cyane. Ngo maze atakambira Imana. Yeremiya ari muri mwibohero. Imana iramubwira ngo Yeremiya we, impamvu kiri ngaho ni kubera utigeze umpamagara, ariko mpamagara ndahari, ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye, ibirenza ko gasho, ibirenze ivyo uri kurabona ndaza kubikwereka. Wewe mpamagara gusa. Rekora mandegi basate, hamagara Imana. Sinzi ivyo uri kurategura, sinzi ibibazo urimo, sinzi intambara urimo, ariko hamagara Imana. Birivuga ngo Yehoshafati amaze gutegwa n'ibihugu birenga bitatu vyamuzungurutse, abona ntiyashobora kubigwanya ngo abineshe, acamenya ko ari ikigwanisho kindi gisigaye cyo gusenga. Ngo arambarara imbere y'Imana, yambara amagunira, ngo bakora amafungo barasenga. Bakiriko barasenga, Imana iramanuka iravuga ngo Yehoshafati wigira ubwoba, intambara ndayifashe mu ntoki, nije ngiye kuyirwana. Mwe mwihagararire gusa mundekera urugamba. Reka Imana ihaguruke igwana intambara ku buzima bwawe. Harabakugwanije ngo ntiyagira ahantu ugera. Reka Imana ihaguruke igwana intambara ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Birivuga gatakambira Imana. Ikintu cya kabiri wakora, nababwiye ikintu ca mbere nuko maza kumenya situation urimo, ukamenya n'isoko yayo. Icya kabiri no gusenga. Icya gatatu nuko warondera igitambo ukagira ikintu ukoze. Birivuga ngo Abisirayeli bari mu byago, bari mu bibazo muri Egiputa, batanga ikimazi. Ijo kimazi batanze, birivuga ngo babazi intama. Iyo ntama yabahaye uburenganzira bwo kuva muri ubwo buja. Ikindi naco wakora kigira kane nuko wafata umwanya, haleluya, ukaraba ikintu cyo gukora. Kubera Imana nihezagira umuyaga, ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Data mwizina rya Yesu, sengeye umwere data, sinzi ivyari karacamwo, sinzi imivumo iri hejuru y'ubuzima bwe, sinzi izina bamwise rikaba ririko riratuma ataroranirwa, sinzi ukuboko kwari hejuru ye. Bishoboka ko ari ukuboko kw'abarozi, bishoboka ko ari ukuboko kw'abadayimoni, bishoboka ko ari ukuboko kwa Satani kuriko kuratuma adatera imbere, kuriko kuratuma ivyo akora bidacamwo. Ugu kuboko kwa
yazanye inyatsi mu biganza bye, nta mafaranga yigera abona, ayabonye yose ntacyo yigera amumarira, ivyo agerageje gukora byose biranka. Ukuboko reka ramande reka kumuveko mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abarozi zitsindwe, imbaraga z'abadayimoni zitsindwe, ivyaboshe ubuzima bwe birekure mu izina rya Yesu. Inzira zugaye zuguruke, abagwaye nibakire, ababoshe nibabohoke, abagwaye amakasera, amasida, amadiyabete, imitima, abagwaye indwara z'uburyo butandukanya, amahepatite, abagwaye umutwe, abatabona ibitotsi, buri mwuka mubi wose Satani yateje ubuzima bwawe, ndavuze ngo kurekure mu izina rya Yesu. Wakire kwidegevya, wakire kubohoka, wakire ubuzima bushasha, wakire amagara meza, wakire ukuja imbere mu izina rya Yesu. Ivyugaye vyuguruke, ibiboshe bibohoke, ivyo abarozi bakoze ku buzima bwawe reka bihinduke ubusa mu izina rya Yesu. Mana yagura imbibe z'ubuzima bwawe, akarimbi bagushingiye ago turagashinguye, umusozi wari imbere yawe uwo turawusenyuye, igihome cyari imbere yawe ico turagikuyeho mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wakire kwidegemvya aregi basate mandege boria, leta ikiganza cyawe ciza uhoraho kibe hejuru ubuzima bwe, kimuheshe kwemegwa, kimuheshe umugisha, kimuheshe amahoro, kimuheshe gukira indwara. Kiganza cyawe ciza rega kimusunikire aho umuryango utamusunikiye, aho amashure, aho amafaranga, arabadegi baya, abakomeye batasunikiye ubuzima bwe. Reka ukuboko kwawe mwami Imana kwamusunikire mu izina rya Yesu. Urakoze, ndagushimiye ko wishuye kandi utabaye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iguhezagire cyane. Birashoboka ko wifuza gusengerwa, ufise umutwaro runaka, canke ufite inzozi warose zirakuzazanira. WhatsApp yacu niyi +257 65 177 339. Mwarahezagiwe, mwari kumwe na Apostle Ndo wa Kristo Glory Shine, muri umugisha w'amahanga. Musangize abandi zino nyigisho, murakoze cyane, turabakunda.